Oui. Ego tuvugana na Agathon Rwasa. Yego muri bande. Ego ndi umumenyesha makuru nkongera nkaba n'umurongozi wa UBM News, kimenyesha makuru ikorera muri leta z'umwe za Amerika. Tukaba dufise nk'ibibazo bishika bine twifuza ko baza kuvyerekeye umugambwe baheruka kwemerera. Sinzi ko duhumanya tukaganira. Numva linye ntimeze neza biracikagurika. Ubu naho sinzi kuri kura twumva. Ndabumva. Ego nayo nko nabikubwiye hari ibibazo bishika bine twifuza kubaza ko vyerekeye umugambwe baheruka kwemerera. Sinzi ko duha umwanya tukaganira nk'imenyesha makuru ikorera muri leta z'umwe za Amerika. Ego ikibazo ca mbere ni wiyumva gute kuba wemerewe gukorera ku mugaragaro umugambwe wa mushasha? Twebwe muri rusange kuba twemerewe tuvyakira neza kubera yuko none uburenganzira bwacu twari twarabuze imyaka myinshi. Uburenganzira bwacu rero turonse kuko bibaza yuko urubuga rwa politiki rutokwiharizwa n'umugambi umwe canke n'umugumwe w'abarundi ko rugomba kuguruka abashaka gukora politiki bose bakayikora. Rero tuvyakirana umunezero. Ego ni vyiza mbeho ho mu 2020 mubona buzo kwitoza? Ivyo kwitoza muri 2020 ubu n'ukuri noba ndiko ndashikuza. Ariko tuzokora ivyo dushobora gukora twitegure kugira tuje muri ayo matora. Hanyuma icyo tuzobona kibereye nicyo tuzoshinga kutwokora. Ego ndibaza ko muzo kwitoza kuko abantu babarindiriye ni benshi, ariko hari ikindi kibazo mbeho ho hamwe murinze gutorwa mu ka president nigiki wibaza gukora CNDD-FDD itakoze cyogira akamara abarundi? Ivyo gukora ni byinshi. Abarundi urabona gushika n'uyu munsi ko bacinubana. Kandi igihugu ntigishobora gutera imbere abantu bameze muri nuko. Kunwanisha abarundi igikorwa gitegerezwa gukorwa uko byogenda kose. Ikigira kabiri Burundi busa naho buba mu kantu umenga burugaranye. Ni ngombwa yuko ikibazo cy'imigenderanire cicarirwa kugira ngo ishobore kunagurwa ku neza y'u Burundi no ku neza y'inshuti z'u Burundi. Ikindi nuko Burundi bufise ibyoshobora byo bitunganijwe neza hakaba intwaro nziza koko yotunga ingaruka nziza ku biba biva mu mwimbu w'igihugu nk'ubutare n'ibindi. Ibyo ngo rero si bike ariko ntibyoroshe mugabo kandi iyo hari ishaka n'uburyo bwo kubishikako uraheza bukaboneka. Ego uratwishyuye. Hari ikindi kibazo dufise hoho hamwe CNDD-FDD imaze imyaka irenga 10 ikorera imaze gutorwa n'abanyagihugu ngo barongore igihugu cy'u Burundi. Mu biravye nta ciza na kimwe ubona canke kwibuka uvuga ati kino CNDD-FDD yarakoze uvuga ati ikino ni ciza bakoze bamaze kuva ari uhari nk'umurongo nka president w'u Burundi? Oya byose nta wovuga byose ngo cyarabaye bibi. Mugabo rero urazi amata arera naho hajyamo akavungo kagatoyi kirabura. Ayo mata urumva biragoye kuvuga yuko abakira amata. So ntaco wovuga ati ni kikumbura kakidurira katari ico bakoze uvuga ati kino no bibuka nkavuga ni ciza carafashije abarundi caragizena. Je nibaza yuko ivyo byarakozwe byose ntivyakozwe na CNDD-FDD yonyene. Buri murundi wese arafise uruhara mu bikorwa. Yari byiza none ko dutanga amakori tukishura amatagisi. None mu gihe mukoresha uburyo dutanze bavuga ngo nibo babikoze canke bavuga yuko ari abarundi bose babikoze. Burya nicyo gituma atantwaro yo kwiyitirira ibintu. Ese ibintu byiza. Yari byiza biba bivanye n'intererano y'ugumwe wese. Yari bibi nabo ari abantu babipanze kubikora urumva ko beza bikaja kuri. Ego
hari ikindi kibazo cya nyuma twadufise urakoze kutwishyura ni kuvuga mu Burundi hoho hari umunyepolitike ubona wemera avuga ati uno munyepolitike arashoboye ndetse akora politike nawe ukumva ko unyugwa ushima? ubwa mbere na mbere ho urabona yuko urubuga rwa politike igihe cyose rwamye rumeze nk'ikiyaga kimeze kiri mu isuri. Rero biragoye kumenya kuko bamwe usanga bafise intumbero zabo, abandi muri politike kubera intumbero zabo bwite, hari n'abandi kumbure bari muri politike by'ukuri bafise ishaka ryo gukorera igihugu. Abo mugabo kumbure si benshi, mugabo twoshobora kubona yuko hari bamwe bagerageje canke banagerageza. Davye nka honorable Leonce ndabyo ko yamya akora ko yamya avuga, ndabona ko ari umuntu by'ukuri agerageza guhagarara nk'umunyepolitiki kuko yiyumvira igihugu ciwe. N'abandi kumbure boboneka. Ikibazo kirantunguye, sinigeze fata uwo mwanya kuraba ngo umwe wese ngakora gute ngakora ibiki, mugabo ikiriho nuko abakora politike mu Burundi bashobora kuba mu migwi myinshi, ku buryo rero umuntu yitoza ngo asesangura umwe wese kumbure mu babiyumvira by'ukuri politike nko gutunganiriza abanyagihugu, nko gutunganya intwaro kugira ngo abantu batere imbere, boronka kumbure igitigiri gitoyi ugereranije n'icyo wobona kuba baja muri politike kugira baje kurondera amarongo. Ego urakoze kutwishyura. Ikibazo cya nyuma ni kuvuga mu mwaka wa 2015 mwagiye hamwe mushinga runani amizero y'abarundi. Ubu mu 2020 muzo komeza urwo runani uyamamarize nk'urunani rwo mugambwe canke uzo kwamamariza ku mugambwe uwo mushasha? Niki kibazo twifuza kumenya cya nyuma. Muri 2015 nivyo twaragize urunani amizero y'abarundi. Aho twari abigenga bakomoka muri FNL n'abigenga bakomoka muri Iprona. Uyu munsi ibwirizwa shingiro rihari rimeze ukundi, abigenga nta runani bashobora kugira. Ibyo rero urumva yuko nagahaze, ariko twebwe twemera yuko ingufu zigiye hamwe zigira ubushobozi gusumba iyi ngufu zitatanye. Rero mu gihe rero ibyo kugira inani byemerwa mu 2020 yageze cyangwa igihe cyose hoba amatora, turose abo dushobora gushira ingufu hamwe byoba byiza, bitakunze nabo twokora nk'umugambwe. Ego urakoze Agathon Rwasa, ndagushimiye ko ufashe umwanya wo kuganira natwe. Yari Nyandwi ndongoye UBM News, tukaba tugushimiye ko umwanya ufashe kuganira natwe. Murakoze namwe.